twabateguriye ashimikiye ku ngingo zikurikira. Abategetsi b'u Burundi ngo nta ngingo n'imwe bafata igaragaza ko bafise ishaka ryo gukinga irandagata ry'umugera wa corona mu banyagihugu. Turaza kumva uko vyifashe ibijanye n'ico kiza mu Burundi hamwe n'ico abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bakivugako. Muri zone Kazirabageni ya komine Nyanzarake intara ya Makamba kuri uyu wa gatandatu harabaye imishamirano hagati y'abasangwa n'abahungutse mu 2005 biturutse ku rubanza rw'itongo ryeguriwe uwahungutse mu gihe umusangwa nawe n'abagenzi we babona ko ari akarenganya. Leta isabwa gushiraho ubucamanza bwigenga mu Burundi. Abarundi basabwa na Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe Sentete kwama bagwanira umurundi wese arenganijwe kugira arenganurwe. Ni nyuma yaho hamaze iminsi habomogwa amazu ngo yubatswe hafi y'amabarabara hadakurikijwe amategeko, mu gihe yubatswe abategetsi barorera kandi rimwe na rimwe aribo batanze ivyo bibanza yubatswemo. Nayo urwego rw'igipolisi c'u Burundi ngo rugiye guhabwa ibiro bikuru nk'uko bimeze mu gisirikare. Ico kikaba cemejwe n'inama nshikiranganji mu nama yayo iherutse kuba. Twabateguriye n'ayandi inyuma y'akanya gato murayashikirizwa ingingo imwe ukwayo. Kuri mikro ni Dondo Dieu mbaza umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Gistrene Manirakiza Kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Ubwoba ni bwinshi ku banyagihugu bo mu ntara zitandukanye inyuma yaho bimenyekaniye ko ibitigiri vy'abanduye ikiza ca COVID-19 mu Burundi vyabaye umurengera. Abanyagihugu bagatinya kwibara rishobora kugwa mu Burundi inganda zigatikira. Yamara igitangaje naho biruko leta yoyo n'ubu nta ngingo n'imwe irigera ifata yotuma abarundi bashobora kwirinda ico kiza ku buryo bugaragara. Inkuru na Jeannette Kamikazi. Kuva bitangajwe kwikiza ca corona gishitse mu gihugu c'u Burundi, leta ntiyari bwigere yemanga canke ngo ishire ku mugaragaro ibitigiri vy'abanduye ico kiza nk'ivyaraye bitangajwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe no kugwanya ikiza rohonyanganda sida. Ahubwo bushikiranganje bwemeje kuri uyu wa gatanu abantu bagera kwijana 27 ko aribo banduye umugera wa corona. Muri abo batowe uwo mugera abenshi muri bo kabarabo hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye, aho mbere biriko biravugwa ko gushika ubu ibitaro bisa n'ibitanguye kurengerwa kubera ubwishi bw'abagwayi. Nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiringo c'amasaha 72 gusa abantu 127 nibo basanganywe akaranda k'umugera wa corona inyuma y'ibipimo vyakozwe kuri uyu wa gatanu. Ivyo bikaba vyatumye mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko ivyo biharuro bitari bwigere biboneka mu Burundi kuva ico kiza kimenyekanye ko cashitse mu gihugu c'u Burundi. Muri abo 127 batowe, ico cegeranyo cerekana ko 112 arabapimwe mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 6, habwo bukaba busanzwe bupima uwo mugera hagati mu gihugu. Ibiriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi rero akaba ari uko uwo mugera utanguye kurandagata cane mu burere bw'ubuvuzi bwo hagati mu gihugu. Ivyo bikabonekera muri ivyo bitigiri vy'abanduye ako karanda hagati mu gihugu aho biri hejuru cane gusumba ivyo mu gisagara ca Bujumbura. Nk'akarorero mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba mu kiringo c'amasaha 72 abanduye COVID-19 bari ku rugero rwa 46% nk'uko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Amakuru ava Ikiremba nayo akaba ari uko ibitaro biza vyararengewe kuko buri munsi hatogwa abantu 100 banduye uwo mugera. No mu ntara ya Kirundo naho nyene akaba ariko kuko aho muri kino gihe abagwayi ba corona
corona byabaye ngombwa ko babashira ku ishure ryisumbuye ry'uburaro ry'Ikanyinya. Igiteye ubwoba abanyagihugu muri kino gihe akaba ari kubona atangingo na zimwe leta yigera ifata zihambaye zo kwikingira ico kiza, kandi biriko biragaragara ko inganda zishobora gutikira. Baribaza nimba koko leta y'u Burundi yo biriko irabibona canke yo bitariko irabibona bikabayobera. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi arico gihugu conyene co muri Afrika y'ubuseruko kitaremera gukoresha urukingo. Abanyepolitike n'abaharanira agateka kazi na muntu mpuzamakungu bakaba badasiba kumenyesha ko leta y'u Burundi iriko irafyina ku bintu bitari ivyo gufinatako na gatoya, kuko uburorero bumaze kwibonekeza mu makungu kwico kiza cagiye gitikiza inganda ku rugero ruteye ubwoba. Kuri ivyo nyene bijanye n'ikiza ca corona, abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baratekewe n'ubwoba kubera ico kiza, cane cane abo muri komine ya Bugabira. Ingingo zijanye no kwikingira ico kiza ngo nta nimwe ikurikizwa muri iyo ntara. Kandundura ngo n'abategetsi botanze akarorero ngo siho bibereye kubijanye no kwikingira ako karanda. Ubutumwa ko urutoke n'abanyakirundo n'umuhuza w'abarundi Duwarudo Nduwimana yari amaze iminsi muri iyo ntara, mbere akaba yaritavye n'ibikorwa rusange ku munsi w'ejo atagapfukamunwa yambaye co kimwe n'abamugendanira. Umunyagihugu araserura akababaro bafise aho mu Kirundo. Ijwi ryiwe twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. hanyuma kucaheye covid rero Kirundo izi imbere cane nka komine Bugabira hoho ku mitumba yose bafise ubwoba, ariko iteye ubwoba cane. Baca bavurirwa ngaho nyene mu Kirundo. Mugabo rero no mu muji wa Kirundo iribonekeza ko gose bavuga yuko ibitaro byamaze kurengerwa cane, kandi n'abambara ubufukamunwa ntibazona ikirenge, nta n'umwe agashirako. Haba zangingo usanga bariko barakaraba bashira indobo n'amasabune kw'imabarabara. Ivyo bintu ntavyo bubahuka no gushiraho umenga ni inkinamico, menga nta n'ivyo babona. Nk'ejo Embosmani yari amaze iminsi no mu Kirundo, nta na kimwe nena barya bagendanye biwe nta n'umwe yambara agafukamunwa, siho bari ntubagowe. kandi narabonye yaragiye no bikorwa rusange ivyejo n'ibara ahubwo kumutemera turagowe. Ngo nta nyigisho abanyagihugu bahabwa zijanye no kwirinda ico kiza. Abakekwa gukwirakwiza umugero utera ico kiza ngo ni impunzi zihunguka ziva mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, bikavugirwa mu ntamatama n'abategetsi. Umunyagihugu wo mu Kirundo dusubire tumutegabire. hanyuma iza covid nivyo baranegirija cane, kandi numva nta n'inyigisho nyinshi baraha. Babona umenga umuntu ntaco amaze birabira inyungu ziwabo. Ico nyene baratanguye kuza barashishota yuko bishoboka ko ari impunzi zishobora kuba zarazanye covid-19, kubera ngo ku mupaka ngo basigaye batana bapima. Bari basanzwe ngo binjira ngo ata muntu ageze abapima. Ariko bivugwa cane yuko rero bishobora kuba bituruka ku mpunzi zishobora kuba ziza ziri ngahanya cane cane ngaha mu Kirundo. Urazi ko ari benshi muri province dino, ko ari benshi nta raporo yaho bava muri Tanzania. Hanyuma rero n'igituma batagira ubwoba bwo kwikingira cane, bivugwa ko ngo n'abazigwara barakira nta kibazo, ngo ni gripe isanzwe nk'izindi ngwara. Nico gituma rero usanga badashiramwo inguvu nyinshi cane. Igihugu kibanyi c'u Rwanda kikaba cama cagirizwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko arico nkwezi y'amarere ku gihugu c'u Burundi. Ico abanyagihugu bavuga ko kibatangaza kumva bikimeze gutyo, mu gihe Uburundi n'u Rwanda bivugwa ko biriko birondera kongera kunga ubucuti nk'uko vyahoze kera. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 24 Mukakaro uno mwaka wa 2021, abasangwa n'abahungutse bava mu gihugu ca Tanzania mu 2005 bo mu ntara ya Makamba barashamiranye, abashika 3 barakomereka.
izo njyane zikaba zaturutse ku manza z'amatongo zaciwe na sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo ngaho muri iyo ntara. Abanyagihugu bavuga ko izo njyane zaturutse ku manza za ngondagonde zicibwa n'iyo sentare. Bakavuga kandi ko leta ikwiye gushiraho ubucamanza bwigenga vy'ukuri kandi bukorera abarundi bose. Inkuru na Eric Kwizera. Ku mutumba na zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake intara ya Makamba kuri wa gatandatu igenekerezo rya 24 mu Kakaro uno mwaka wa 2021 haradutse inyana hagati y'abahungutse n'abasangwa hakomereka muri abo abashika batatu bakaba bariko baravurirwa mu bitaro vya Nyanzarake. Izo njyane ngo zikaba zatanguye kuri uyu wa gatatu heze aho sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo yari igiye gushira mu ngiro urubanza yari yaciye rwahuza imiryango yari yasi Habona Imana yahungutse hamwe na Bose bantera icaha umusangwa. Aho sentare yari igiye gushikiriza itongo rya Bose umusangwa Elias yahungutse baca bajaniranya n'itongo ry'uwitwa Salomo kandi mu rubanza baciye ritarimwo. Muri ako kanya nyene haje haduka injyane hagati y'abahungutse hamwe n'abasangwa. Muri izo njyane hakomeretse abantu batatu ubu bakaba bariko baravurirwa mu bitaro by'Inyanzarake ngaho nyene mu ntara ya Makamba. Abasangwa bakaba bagiriza abacamanza bo muri sentare y'amatongo n'ayandi matungo ko bapfumbatishijwe kugira bahengame muri urwo rubanza. Bakabandeje bavuga ko bahengamira ku bahungutse ngo kuko ari abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abo nabo bahungutse bava muri Tanzania mu mwaka wa 2005 igihe umugambi CNDD-FDD warugiye ku butegetsi. Basoze rero saba leta gushiraho ubucamanza bwigenga kandi buca imanza bataravye ibi na biriya bugakorera abarundi bose bataravye umusangwa n'uwahungutse. Tumira mate inyuma y'akanya gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurondera amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwa k'umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa barariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiriye akuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwanki ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka hewe radio haguruka komera kumeto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira Ahabona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya. Hewe radio haguruka uracara uwa mbere. Ngo birababaje kubona leta yiyita mvyeyi na nkozi isambura amazu y'abanyarucari hamwe n'abanyeshure bahejeje amashure yabo bakabura akazi ariko bakiyungunganya bakubaka utuzu duto duto kugira baronke aho bakika umusaya. Ivyo vyose leta ikabikora ikoresheje n'akanyaro kenshi eka n'amanyama menshi. Ikindi giteye umubabaro ngo nuko abo bantu usanga utwo tuzu batwubatse mu kwitangira ubuzima bwabo bwose. Bivugwa na Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Ikiduteye mu mugambwe wacu CNDD impungenge kandi kitubabaje kandi rero cyo nukubwira sitwebwe gusa mu mugambwe CNDD abarundi nka bose bababaye. Muti kubera iki birababaje kubona iyo leta yita leta mvyeyi ngo yitwa leta ngo nkozi ibandanya gutoteza abanyagihugu na cane cane
abanyagihugu ba Nyarucari, abanyagihugu b'abashomeri, abanyagihugu b'abanyeshuri batoza amashuri bakabura iyo baja. Hanyuma rero abantu bakaba bari yunganganije bakiyubakira utuzu duto duto bashobora gukikamwo umusaya. Mu Kirundi bavuga bati ngira huba wubahe. Aho rero usanga ari inzu bakoreye ubuzima bwose bwabo. Ikibabaje rero nuko iyo leta iko irasambura ayo mazu ubutarariye n'akanyaro kenshi n'amanyama menshi cyane, kandi izo nzu bavuga ngo zubatswe hafi y'amabarabara makuru zubatswe iyo leta ibona canke ninde yatanze ibyo bibanza byo kubaka. Leonardo Nyangoma asaba leta guhagarika mu maguru masha ico gikorwa kigayitse, ihe ibindi bibanza abasamburiwe, yongere ibibubakiremwo amazu, ndetse yongere itange indishi y'akababaro ku basamburiwe. Rero byiza twosaba iyo leta yuko yohagarika mu maguru masha ico gikorwa kigayitse cyo gusambura amazu y'abanyagihugu, na cane ndetse bajya abanyagihugu bajya Barundi bugarirwe n'ubukene buvuye ku ntwaro mbi y'iyo leta yita leta vyeyi. Yohagarika ico gikorwa igatanga igihe ndetse kitari gito, umwaka canke imyaka 2, kugira ngo abanyagihugu bitegure kwimuka baja ahandi, kandi iyo leta yongere ibaronse ahandi ibibanza bashobora kubakamwo. Abasamburiwe nabo baronke umuzibukiro, baronke ndetse indishi y'akababaro, indishi y'ivyo basamburiwe. Rero ibafashe ibarondere ibibanza byaho baba barakitse umusaya, naho bashobora kubaka ibahe n'uburyo bwo kubaka muri ibyo bibanza nyene utuzu, akazu, inzu ntonto, kuko n'abantu batishoboye tugushobora kubamwo. Leonardo Nyangoma asaba abarundi bose guhagurukira rimwe bakagwanira umuntu wese arenganywa. N'ubu abariko basamburirwa amazu bariko barenganywa, eka mbere aho bukera abarundi bazoshiraho intwaro ibubahiriza mu babo no mu vyabo, agashomeri nako gatsindwe mu Burundi. Ico twobwira abarundi bene wacu, abarundi bose bariko baratwumviriza, sinovuga gusa ko twokibwira abo barundi bonyene bababaye, abarundi bariko barasamburirwa, nabivuze yuko twese tubabaye. Umuntu umwe, umurundi umwe, eka ndetse umuntu wese yoba atuye ngaho abangaho mu gihugu cacu, hagize uhunyanga agateka kiwe, hagize uwumurenganya, ni ngombwa twese abarundi bose duhagurukire rimwe kwiyamiriza ububisha bwo kurenganya abanyagihugu. Abo rero bariko barasamburirwa amazu, bariko bararenganywa, mumva twabivuze yuko ibyo bibanza byatanzwe niyo leta, kandi abanyagihugu ni nk'abana b'igihugu, n'abana b'igihugu bubaka iyo leta imaze imyaka irenga 16 ku butegetsi ibona. None yari kushobora kureka ngo baje mu makosa ibibona? Aho rero niyo nyene iba iri makosa. Abarundi rero icyo twabasaba, turabasaba kwihangana, ariko kugira bagire urunani rwo kwiyamiriza ako kajagari mu gihugu, bakiyamiriza bagatera ivyatsi, kandi abo bari ku butegetsi bamenye yuko batazokwamaho. Ejo abanyagihugu ndabizi bazobahindura, bashiraho ubutegetsi bububahiriza, bashiraho ubutegetsi bushoboye kurwanya ubusuma, bushoboye kugwiza amatungo y'igihugu, kandi bukayasabikanya ku neza ya bose, ntabinyagupfa na gukira, maze abarundi bose bashobore kuronka aho baba habaho iteka, abarundi bose bashobore kuronka ibyo bafungura, abarundi bose, abana b'abarundi bashobore kwiga barangiza amashuri gushika iyo yumva, kandi bagarutse bashobore kuronka n'akazi, maze dutsinde ubushomeri bwugarije ico gihugu cacu. Murakoze. Urwego rw'igipolisi c'u Burundi rugiye kuronswa ibiro bikuru nk'uko bimeze mu gisirikare.
ivyo vyemejwe mu nama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi asigura ko ari kubera ko amategeko agenga igipolisi yarasanzwe arimwo agahazi. Ivyo bikaba biri uko mu gihe bamwe mu banyagihugu bidogera urwo rwego rwitwa ko rujejwe kubacungerera umutekano, ariko akaba arirwo rufata iya mbere mu kuwuhungabanya. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Amategeko yo mu kwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2017 agenga urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi ngo arimwe utunenge tutari duke. Ico kikaba arico catumye inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera yihweza yongera iremeza bimwe bimwe mu bigiye guhinduka. Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi amenyesha ko ari ngombwa ko utwo tunenge dukosorwa ngo kuko hari bisata bitari mu kibanza cavyo. Igipolisi cy'u Burundi kigengwa n'ibwirizwa nimero 1 agakwego gusa gatatu ryo kwa 20 Ruhuhuma umwaka wa 2017. Kuva iryo bwirizwa rijaho haribonekejemwo uduhaze tutari duke, haba nko kubijanye n'amazina y'ibisata bisa nk'uko biri ku rugero rumwe canke ibisata bitari mu kibanza cavyo bivanye n'imirimo yavyo. Kugira ngo igipolisi cy'u Burundi gikore neza kuruta birakenewe ko utwo dutosi dutosorwa. Tumwe muri utwo dutosi Prosper Ntahogwamiye avuga ko tuzokosorwa harimo guhindura amwe mu makomisariya hamwe no gushiraho ibiro bikuru vy'igipolisi nk'uko bimeze mu gisirikare. Mu vyo integuro itosora aha twovuga nk'ibijanye no gukuraho komisariya ijejwe inyigisho igasubirirwa n'ibiro bijejwe inyigisho vyoba mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi, guhindura komisariya nkuru y'igipolisi mpuzamakungu Interpol, hakajaho ibiro bikuru vy'igipolisi ku rwego rw'igihugu nk'uko biri mu karere, gushiraho urwego rukuru rw'igipolisi nk'uko mu gisirikare hari ibiro bikuru vy'igisirikare, gushiraho igisata kijejwe impunzi muri komisariya nkuru ijejwe abanyamahanga, gushira mu gipolisi igisata kijejwe ubuhinga ngurukana bumenyi n'ikijejwe ubwibutsamana. Inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo neguro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe. Ivyo rero biruko mu gihe abanyagihugu mu mihingo itandukanye badasiba kwidogera urwo rwego yitwa ko ariko rwari rujerwe gukingira umutekano wabo, ariko akaba ariko rufata iya mbere mu kuwuhungabanya. Abaganiriye na radio Haguruka bamenyesha ko aya mategeko agenga igipolisi yahinduka yareka ataco biteze kubijanye n'inyifato ya bamwe mu bakora muri urwo rwego. Aha bagatanga akarorero k'abantu baba bagandaguwe, abafatwa mu nyuma bakabura irengero, umuntu atavuze ababorezwa igufa atacamira. Akenshi mbere mu gukora ku kabi kabishe abapolisi bakaba bikora no kumbonera kure zisanzwe zegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Inzego z'umutekano n'iperereza zirabandanya kwiha inkumbi no kunyuruza vy'agasakisaki abanyagihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aho ni mu gihe hari umupfakazi wo mu ntara ya Bururi yaraye anyurujwe n'umukozi w'iperereza ryo ngahi Bururi nyene mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 mu Kakaro umwaka wa 2021. Abanyagihugu bakavuga ko barambiwe n'izo ntumwa za Evariste Ndayishimiye zabamaze ko ababo ido nido na mahoro pasi. Uwo mufasoni yaranyurujwe azi ku mazina ya Monique Nkuru Nziza, akaba yaba mu ntara ya Bururi aho yarasanzwe akorera akazi kiwe ka misi yose nk'ukurikirana ubuzima bw'abanyeshure azwi nka encadreuse mu rurimi rw'igifaransa kuri lycée Bururi. Akaba yanyurujwe n'umukozi w'iperereza akorera igisata c'iperereza cyo ngaho mu ntara ya Bururi mu gaturuturu ko kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 24 mu Kakaro uyu mwaka, bamukuye aho yarasanzwe aba ku muhaniwe muri komine Bururi. Amakuru uruganda rwa radio Haguruka rwashoboye kuronka avuga ko umukenyezi yoba yahavuye amanukanwa mu gisagara ca Bujumbura, ariko kugeza ubu ata muntu numwe arashobora kumenya aho uwo mukenyezi yoba ari canke ngo amenye ico yoba yagirizwa kugira ngo anyuruzwe bunyamaswa nkuko twavyiganiwe n'ababanyi b'uwo mukenyezi. Kuri ayo makuru nyene uruganda rwa radio Haguruka rwahawe n'ababanyi b'uwo mukenyezi nuko uwo mukenyezi Monique Nkuru Nziza yarasanzwe ari umupfakazi, umugabo wiwe akaba yari umusirikare w'igihugu yahoze mu gisirikare ca kera kizwi nka ex
FAB yarafise ipete rya Premier Sergent Major yarazwe ku mazina ya Alexis Hakizimana akaba yaburiwe irengero mu mwaka wa 2016 anyurujwe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakuri. Kugeza uyu munsi umuryango ukaba utigeze ubona ikiziga c'uwabo ngo ahambanwe iteka. Abanyagihugu bo ngaho mu ntara ya Bururi bakaba bavuga ko barambiwe no kubona inzego z'umutekano zifatanije n'inzego z'iperereza baza gufata ababo aho kenshi babatwara nk'ababivye, ijisho rikaba ribaye iryo. Bakaba batabariza uwo mupfakazi Monique Nkuru Nziza basaba ko iperereza ritomugira nk'uko bagize umugabo wiwe n'uwo batazi yo yaguye. Abanyagihugu bakaba babandanya bavuga ko izo nkozi z'ikibi zirirwa zinyuruza zimarira abarundi ku buhomba ubu basigaye bazifata nk'intumwa z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo aho n'inyuma yaho bumviye yavugiye ku radio y'abafaransa RFI ko mu gihugu cy'u Burundi atamunyagihugu n'umwe anyuruzwa ngo ahubwo ko ababurirwa irengero baba ari inkozi z'ikibi. Bakibaza impamvu izo nkozi z'ikibi leta ya CNDD-FDD irongoye na Evariste Ndayishimiye itazishira imbere y'intahe ngo zikubitwe intahe mu gahanga bagahitamwo kubazimanganiriza ubuzima, ngo ahubwo leta ya CNDD-FDD yari ikwiye gutangariza abarundi n'amakungu ko igihano c'urupfu cyagarutse mu Burundi, kandi ikanavuga ko ico gihano gihabwa uwo wese yiketswe ko adashigikiye uwe gito bukorwa na leta ya CNDD-FDD. Inyuma yaho babonye batubakirwa ibarabara hamwe n'amashure na leta ya CNDD-FDD kuva igihe imaze iri ku butegetsi, abanyagihugu bo ku mutumba Kavumu zone Muyira komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura bahisemwo kwiyimbira ibarabara ry'ibirometero 5 hamwe no kwiyubakira amasomero mato mato kugira abana babo baronke aho bigira hafi. Imvo ngo no kugabaniriza urugendo abana babo kuko bagira urugendo rurerure baja kwiga mu mashure ari mu gisagara ca Bujumbura. Idonido na Alice Mukeshimana. Ngo kuba abanyagihugu bararindiriye ko leta ya CNDD-FDD ko yobubakira amabarabara hamwe n'amashure nkuko iyo leta igenda ibikora mu ntara zimwe zimwe z'igihugu bakarindira bakabura, ngo ni nayo mpamvu abanyagihugu bo ku mutumba wa Kavumu muri zone ya Muyira mu ntara ya Bujumbura rirari biyegeranije mu bukene bwabo kugira ngo bubake ibarabara ry'ibirometero 5 hamwe n'amashure ngo kuko byatuma abana babo bakora urugendo rurerure bagiye kwiga. Ivyo bikorwa biko bikorwa n'abanyagihugu bikaba byemezwa no mu ntwaro ngaho ku Muyira hamwe n'ubusanzwe ari umukuru w'umutumba azwi ku mazina ya Joel Niyonzima akaba yagize ati ndugure twamugina twebwe tumaze kubona ko tutagira ibarabara riduhuza na quartier ya Gweze kandi dukeniraniranyi twicaye hamwe dusanga byose bizova mu maboko yacu twace tuja kukiyubakira ibarabara none ubu tugira turiheze. Buri wa gatandatu abanyagihugu basidukana n'iyonka atagahato karimwe kuko twasanze ko atabushobozi dufise bwo kuriha aboza kudukorera ibarabara no kutwubakira amashuri bivanye n'amikoro yacu atari kirenga. Ni nayo mpamvu twaciye twiyegeranya twebwe abanyagihugu twenyene kugira ngo twiteze imbere. Ndugaye twamugina sivyo gusa abo banyagihugu ku mutumba wa Kavumu bamaze gukora ngo bariko biyubakira n'amashure azotuma urugendo rw'abana babo bagira rugabanuka. Ni mu gihe bahora baja kwiga bavuye muri Bujumbura rirari bakaja kwiga muri Bujumbura meri. Nkuko amakuru atangwa na bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bumiwe n'ibikorwa bya leta y'u Burundi yama iteza imbere intara zimwe zimwe izindi ikazibagira. Imbere yuko bafata iyo ngingo yuko bo kwiyubakira iyo barabara hamwe n'amashure ngo basanze leta ya CNDD-FDD bitanezwe abanyagihugu bo muri iyo zone ya Muyira. Ikindi bavuga ngo coba cyaratumye leta ya CNDD-FDD itabubakira amashure canke ngo bakorera amabarabara ngo nuko hari abanyagihugu bo kuri uwo mutumba banse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD kuva ugishika ku butegetsi. Ivyo byose rero ngo ni bimenyetso vyerekana ko uwo mugambwe wa CNDD-FDD ari uw'amacakubiri n'ubwicanyi gusa. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Numve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop tuvi buzimu tujibuntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho.
twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntaco ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Nshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri radio Haguruka, mwakurikiranye aya makuru ndabakengurukeye. Ndashimiye n'uruganda rwayateguye, ntibagiye Jisirane Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashikira. Musigara amahoro, Imana ibazigame naho ubutaha.